Ndabaramukije hama ku mazina nitwa Nitangavyo Dorcas mvuka mu Cibitoke ca Rugombo, papa ni Ndikumana Fabiano, mama ni Hakizimana Claudine, nkaba naje muri Saudiya mu kwa 11, nkaba mfise ino ndi mu mezi indwi gusa nahagaritse akazi mu mezi 6. Nkaba narungitswe n'ikigo ca Bonjour Parking c'umugabo yitwa umugabo w'umugande yitwa ndamwibagiye, reka mvuge ibindi ndamwibuka ndamuvuga. Ikibazo mfise nagomba muntabarize, naje muri Saudiya umushahara wa mbere mu nzu ndimo barawunyimye, n'umushahara wa gatandatu w'ukwezi kwa gatandatu barawunyimye, ababwiye bampe umushahara w'ukwezi kwa mbere barawunyima. Ndababwira basi nimba badakeneye kumpemba babona nguma nkorera mu madeni bansubize muri ofisi. Baca bambwira nta kibazo reka tugusubize muri ofisi. Nyene ubwa mbere baranse kunsubiza muri ofisi, ndaterefona ofisi yo mu Burundi ndababwira kubera iki mpagarika akazi banyimye amahera yanje nakoreye y'ukwezi kwa mbere bakanga kunjana muri ofisi bakambwira ati ahubwo bantaburiza itike intahana. N'irya kabiri ndahagarika akazi umunsi wose baranka kunjana muri ofisi, baravuga wewe tugutaburiza itike y'indege, wewe numva ushaka gutaha mu Burundi vuga, udashaka mu Burundi nahe ukore. Niho nyene ndamara umunsi wose bukeye nyene ndakora. Irigira gatatu ndahagarika akazi, ndababwira nje ntago nsubira gukora, ndahagarika akazi ndambara impuzu za uniform ya ofisi yandungitse, ndasohora impuzu n'isakoshi ndasohoka hanze, ndababwira nimunjane kuri ofisi kuko jewe ndafise ofisi, mwanguze muri ofisi ntago mwanguze mu Burundi ngo mukeneye kuntahana muce muntahana mu mahera nje naruhiye ku mucuko w'inzu zitatu, akazi kari kenshi ahubwo ndanabasavye n'amahera bankoresha inzu zitatu ku munsi umwe. Nababwiye uko nyene baca babonye nyene nasohoye impuzu baca banjana kuntaburiza itike, ndanka gusinya, nanse gusinya nyene ndavuga ati jewe nta kuntu nobaka amahera nakoreye kandi muzi ko mfise ibibazo mukanka kugira ante kunyanyishura mukaca mundungika mu Burundi, noba se nakoze igihe kosa kugira nsinyire amasezerano yo kuva muri iki gihugu? Igihe kosa se noba nagirizwa? Ivyo jewe sindabisinyira nimunjane muri ofisi. Kunjana muri ofisi yino baciye banjana muri ofisi y'igipolisi, niho baciye banshira. Narabwiye ofisi yanje ko banshize muri ofisi y'igipolisi banyishuriza umushahara, nimba nsubizwa mu Burundi ariko umushahara basi ndawuronke, nimba bansabira iyindi nzu bayinsabire ariko naronse umushahara. Ndahamaze imisi 14 narabuze ubutabazi, sinzi rero ukuntu bizogenda. Nivyo bibazo vyanje nagomba mumfashe muzoba mukoze. Izo nomero ubona ziri k'uwo mupira ni nomero za ofisi ya Murungitse. Urumva ofisi ya Murungitse arayirondera ntiyitaba, rero nawe aba ari agaterefone adunyuye kubera ahantu ari ngo nta mamega nta wifi, urumva rero bica bicangana ntaronka ukuntu yobarondera, nuko kimeze. Rero ikintu yashaka mumutabarize je numvise ansaba, kuko je nanje ndi umurundikazi ndi muri Saudiya, rero uyu yari umubanyi yaraje vuba, urumva avuga ati jewe
shaka bampembe umushahara wanje hama bandungike mu gihugu bampemvye kuko navuyeyo mfise amadeni menshi n'ubundi ngiye batampemvye nshikayo n'ubundi nce mpitira mu gasho kandi bivanye n'uwandungitse yari yagurishije parasera yiwe niko yari yambwiye rero ndamubwira none wewe nta kandi kazi wojako bigakunda aravuga ati jewe banyemereye ko nja ku kandi kazi nokajako ati gusa madame wanje yarase ko nja ku kandi kazi yarase kunjana kuri ofisi bampa akandi kazi ati kandi naragerageje kumusaba basi nje kwikorera ahandi yase ashaka kuntahana ku nguvu kandi n'amahera yase kuyampemba rero ubu itike y'indege amahoro n'amahoro papa wanje meze neza maje ndaho ndashima Imana hama nomero za bosi wiwe nariko ndazimwaka hama telefone yari yatiye umuntu ngo bari bazanye mu gasho bamusizemo hama aca aragira ante aca arayitwara ntitwasubiye kuvugana vyaciye bicika atampaye nomero za bosi wiwe rero izo nomero ubona hariho inomero yampaye ziri ku mupira wa ofisi ziri ku mupira wa ofisi reka ndazikurungikira uzirabe ofisi yamurungitse hariko inomero ku mipira baje bambaye ariko rero za bosi wiwe nizo atampaye sawa wowe mama mugihe umubwire ko nkeneye gukora umubwire ati arakeneye akazi gusa yarabuze ofisi muri Karama kuko ari kwiga ofisi y'igipolisi baramurondeye ofisi yaranse kubitaba bararondeye ofisi yaranse kubitaba kuko ahantu yakora urumva ahantu yakora ntago hari heza asavye umushahara baca bamukoresha indwi urumva usavye umushahara uwo mushahara w'ukwezi kwa mbere baca bankoresha inzu zitatu ku munsi umwe urumva barankoresha ku buryo no guhema ntahema nshikana ku buryo ntaryama ngo ntoritiro kubera akazi kenshi nsavye umushahara rero mbonye ko nzohava mpfa ndahagarika akazi urumva ndababwira ati jene munjane kuri ofisi ndatora utwanje ndasohoka babona aho kunjana nihende nkasaba amahera uwo munsi nakoreshwa inzu zitatu ku munsi umwe we mwandikire